rero jewe ndahantu uno munsi Pamela ihene irakoze nagiye gutemberera restaurant numvise muri iyi minsi ishushe iri hit yitwa Eden Healthy Foods Restaurant ubu nukuja kuri ndri rero muri iyi minsi maze iminsi numva umwana w'umwigeme yabiciye bigacika muri ville ariko aratuma abantu bamenya gufungura ibintu vyiza cyane babandi usanga saa 3 mwanya dufise wo kuja gufungura rero nawe yaragize umugambi mwiza wo guteka ibintu vyiza. Alors rero no munsi kubakunzi bakanyama nagira ndababwira yuko hari akandi kanyama mutari munzi, akanyama kisoja bakinda viande de soja ariyo bita tofu. Isoja kenshi bakunda kuyibona kubuyi ariko nituzi akamaro kayo. Ni muri iyo ntumbero rero natumiye umu nutritionniste yavyigiye Beni Blandine Dusabe ariwe yuguruye akantu ko gutuma abantu bamenya ivyo gufungura neza. Reka rero tumwakire Beni Blandine Dusabe. Ni sawa? Na mahoro. Umeze neza? Ni sawa tumeze neza. Yego cyane. Kumenya uvuye ku misa kwa Mungu. Oya nta misa tuvuye nk'uko tuguma twakira neza abantu nyene kugira ngo bagire amagara meza. Abatamwumva yisize agaparufe kenshi uramubona ni umukobwa n'umwigeme yikwije cyane anatwenga neza antuka ibintu aserva abantu baragubwa neza. Beni Blandine Dusabe urazi yuko abantu benshi ntibazi iyo viande de soja, ntibazi yuko isoja ishobora gutanga inyama, ariko mu kuvuga ibya viande de soja nashaka kubabwire le soja ni iki tuyizi kubuyi farine complète niko twama tubona soja, ariko abantu kubera kutamenya ari gihe bayirengagiza. Nakahe kamaro ka soja mu magara meza y'umuntu? Murakoze cyane kuri ico kibazo. Soja abantu benshi bayizi nyene mu buyi nkuko mwabivuze, ariko soja iri mu bintu cyane bizwi yuko biri riche canke bitunze cyane nko muri calcium. Ico twavuga rero muri calcium umuntu yumvise ngo calcium muri ibintu bikomeza amagufa, amenyo, inzara, kandi soja iri mu bintu umuntu agwaye atagwaye ari bamwe bagwaye ama diabete, ama hypertension canke ibindi ni ikintu ashobora kwihereza kandi ciza. Ikindi kizwi kuri soja twazigenda tubivuga ko iri mu bintu vyongereza amaraso. Ibintu vyongereza amaraso babantu bafite ikibazo cyane umva ni ikintu bakwiye kwihutira cyane kwitwararika bakaza barakoresha mu byo bafungura. Ntiri mu macereales ahubwo iri mu legumineuse. Urumva ko ari ibintu bibiri bitandukanye. Kubatabiza amacereales n'amalégumineuse ni biki? Amacereales rero mu kirundi twavuga ko ari ibinyantete, ari ingano, umuceri, amasaka, uburo. Mugabo soja ni legumineuse niko twavuga mu kirundi ko ari ibintu byo mu bintu by'imboga, niko twovyita mu kirundi. Ego Beni rero nashaka kumenya none muri soja havamwe iki? Koje twumvise ngo tofu donc viande none iyo soya kuje kutubwira akamaro twumvise ko ari akamaro gakomeye ikomeza amenyo. Nashaka kandi dusubiremwo akamaro k'isoya umuntu wese avyumve kubera nk'ibintu bikomeza amenyo abana barabikenera n'abantu bakomeye. Ego cyane. Ego nashaka usubire kandi tubwira akamaro k'isoya. Ego soja reka tubabwira neza yuko iri mu bintu bitunze cyane muri calcium. Calcium nta handi hantu irukangira mu gukomeza amagufa. Abantu benshi bakunda kumva amagufa yabo adakomeye, amenyo yabo ntakomeye, inzara zivungagurika n'ibindi bitandukanye. Cyane cyane abakobwa bagirisha bakunda kwipfuza inzara mugabo zikaguma zivunagurika barakeneye na soja cyane gose. Ni bivuga gose abantu bavyumvesha. Soja rero iratunze cyane muri calcium, ikomeza amagufa, igakomeza amenyo na zanzara n'inzara. Hari abantu bafite inzara ziguma zivungagurika. Reka cyane tubabwire cyane nko kuri sexe féminin abakobwa n'abamama baja muri baragira carence canke barabura cyane iyo calcium turiko turavuga. Kubera iki? Baja muri baratakaza cyane iyo calcium turiko turavuga, kubera ko iyo calcium buri gihe baraja muri règle kabiri mu butinyanka baraja mu butinyanka kabiri sexe abamama baravyara, ikindi naco baronsa,
bisobanura ngo kurya uba uri kuratanga burya na calcium harabamwe ama perte. Rero birasobanura yuko nko kuri sexe féminin yo vyumva kabiri, kubera ko tugira ama perte menshi, dutakaza ibintu vyinshi ari buri kwezi, ari mu kuvyara, ari mu konsa, mu vyatakaza vyinshi, bisobanura ngo soja arayikeneye cyane. Bisobanura ngo iyo calcium sexe féminin canke abakobwa n'abamama bo vyumva kabiri, kuko hanyuma y'imyaka 45 abantu benshi nko muri menopause barakunda kumva bagize ibibazo by'amagufa, ama osteoporose n'ibindi. Gatrina narinzi ngo ni bisanzwe, ni routine, bose bategereza kubabara ku magufa. Biba byavuye rero yuko kuba utaronse ibintu bikenewe mu mubiri, uba uranabironka wanashaka ugasanga ubironka ariko atari quantité suffisante, bidakenewe, kubera ko ubiperda cyane, urabitakaza cyane, urabitanga cyane, noneho mu vyari karonsa nako atanga vyinshi. Kubwo atanga vyinshi rero nabo bakeneye vyinshi, ugaca usanga rugiye kubirondera ahantu bitarimwo vyinshi. Muga muri soja babirimwo ari vyinshi, niyo mpamvu ibitabo bitubwira ngo buri muvyeyi wese, buri mukobwa wese akwiye kuba inshuti ya soja. Okay. Cyane cyane nka twebwe dutereka inzara kugira tuzisige ko vernis. Ego naco twari tuzi. Yego cyane. Rero nashaka kumenya, watubwiye iyo soja, twumvise amavertu yayo, nashaka utubwire mbega soja ivamwe iki, hoba hari ikindi kintu kiretse kwivanga n'ubuyi, hoba hari ikindi kintu ivamwo soja ushobora kurya? Yego, soja ivamwe ibintu byinshi. Ubundi abandi bayita ngo soja ni inyama itabagwa, niko soja yitwa. Impamvu bavuga ngo ni igikoko kitabagwa, pardon, bayita ngo ni igikoko kitabagwa kubera iki? Soja ivamwo ico bita inyama tofu, abandi bakayita kuri fromage de soja. Soja nkuko ndakubwiye ngo ni igitungwa kitabagwa, havamwo ibintu byinshi. Haravamwo ico bita tofu, ariyo viande de soja. Iyo tofu rero yoyo umuntu ashobora kuyikora mu isosi, canke umuntu akayikoresha comme brochette. Hakabamwo hariho brochette de soja, abantu benshi ntibari bayizi, kandi ashobora kuvamwo na boulette de soja. Ikindi soja dushobora kuyihunguramwo hariho isambusa za sambusa duhora tujya mu ntuzeye cyane. Hako abantu bashiramwo viande hashe n'ibindi, ahubwo haba harimo cyo dushiramwo ya viande ya soja, tukamenya n'ingene tubitegura neza, mbese ukaba uri kurajya ya soya, ukaba uri kurajya mu bintu bitandukanye. Ego ukirinda, kubera baratubwira nka viande rouge yuko ari mbi ku mubiri, ko atari nziza. N'ibyo bintu by'amasambusa yuko bitera umubyibuho urenze. Ariko nashaka no kutwumviriza, kubera hari ikiganiro nakoze cyo kutambara amabubu, twagiye kuri programme yitwa kuja kuri ndri turashushe. Yego cyane. Rero kuja kuri ndri hari ibintu bimwe uheba, amarix yo mu kanwa, izo sambusa, izo nyamibiki. Ariko none mbega ndiyo iyo viande de soja canke iyo sambusa sinzogira umubyibuho urenze nka bya bindi, irabadijere neza. Nico twaje gukora. En fait iyi soja iri riche cyane muri fibre, mbese irimo inyuzi bituma n'umuntu atabintu by'umubyibuho w'ikirenga ugira, kandi ni ibintu biri anti graisse. Ico tuca tunakora kugira ngo abantu barye ibintu bizima, dukoresha amavuta ya tournesol kugira ngo na bya bindi by'amakolesterol bishobora kuzivya imitsi bikagutera umubyibuho w'ikirenga ntubibone. Niyo mpamvu nta by'amavuta menshi dukoresha, kurumva ko ari ibintu biri naturel tuba twakoze muri soja. Bisobanura ngo umuntu abifungura nta makonsekansi yo kuzaguma abyibuha agira. Ico nari nibagiye nuko muri soja havamwo n'amata. Amata ya soya, rifyufyu, ari kivuguto, ari amata y'ifu, amata yene kunwa, amata y'ifu ari yiteguye mbese gukora kujya kwa nido. Kujya ukoresha nido akawugashiramo ifu ya soya, ugashira mu cayi, ubyo ugashira amazi ashushe. Amata ya kera bahora tugira ngo amata y'igiti. Ego benshi bayaze ku mata y'igiti, kiretse ko ubunye amata y'igiti benshi barayapira tugasanga si ya vrai. Si ya vrai. Ariko turashimiye, twizere ko Eden Healthy Foods izotuzanira ibintu bizima by'ukuri bitari pirate. Iyo confiance muzoyigire, nuko hashika nyine mukabona ko ari ibintu byiza, kandi abamaze kuyanwa, amaze kuyaguta urumva afise meme nagu nk'ijya ya nido. Baravuga ati aranaryosha ahubwo kuruta naho ko bamaze kuyanwa. Yego cyane.
turaza kuyumviriza hanyuma nibyo rero ibintu bishobora kuva muri soja mu majambo make ivamwo amata, inyama, brochette, iburete, isambusa. Yego. Nta kindi wokongera ko kuri soja? Kuri soja nk'igitabo twari dukwiye kumenya neza cyane. Ico twari dukwiye kumenya neza mu bitabo bitandukanye byandikwa n'abashakashatsi n'ico bita santé par les boissons, baratubwira neza yuko soja ari mu bintu byongereza amaraso kuruta n'amata y'inka 15 fois, inshuro 15 kuruta n'amata y'inka. Ari nutritif gusumba 15 fois amata y'inka, inshuro 15 mu kongereza ikintu bita amaraso. Abakunzi bo kukayine baze ko bariko baratwumviriza kubera urumva yuko ari ikintu gikomeye cyane 15 fois nutritif cyane. Ikindi naco ni ikintu kirinda cancer y'amabere na cancer ya prostate ziriko ziribonekeza mwa kino gihe cyane nko ku bantu b'abagabo. Murabona après 45 ans nyuma y'imyaka 45 benshi bariko barafatwa n'ingwara za prostate. Rero biravugwa neza yuko mu gitabo bita Corsin kunywa ikirahuri c'amata ya soja ni tomati zibiri ku munsi ari mu bintu biriko birarinda n'urukingo ni vaccin ya cancer ya prostate. Mbese uburiko ni prevention, uburi kuririnda kugira ngo ejo ntibizegire gute ntizigufate. Urumva ko ari ikintu gikomeye cyane. Mbega inyuma y'iyo ya soya nashaka kumenya ikindi kintu, mbega farine ya blé canke ingano, akamaro k'ingano tukamenye mu mubiri, mbega akamaro ingano zizanike mu mubiri w'umuntu. Ingano ikintu gikomeye ku ngano tukwiye kumenya, ingano niyo ndyo ya mbere, nico kurya ca mbere c'ubwonko cuba ku bwonko. Sanura ngo iyo tuvuze ubwonko babantu bakoresha ama ordinateur, babanyeshure, babantu bakora akazi bakaruha, babantu arondera ikaramu ayifise mu mufuko. Ingano iraje kugira ngo yuko bayikwivye ukibagira rendez-vous ifitanye n'umuntu mukavugana ngo burya ngo gute ngo ngo naravyibagiye. Ingano iraje ni ikiribwa kiza gusubiza ubwonko bwawe ku rutonde. Ingano ni nziza kuko hano ntidukoresha ifarini ahubwo dukoresha ziyangano zuzuye, ziyangano nyene umuntu azi tukazikoramwo bitandukanye, mugabo cyane kurya ziba zuzuye ari farine complète y'ingano ibiri riche en fibre. Babantu bashaka kuja kuri ndiri rero kuko aya mafarine yera atuma umuntu avyibuha, ariko iyo ari ingano bituma ata bintu by'ubuvyibuhe bugira gute biboneka. Iciza kandi ikindi nuko abantu ba diabetique, abantu bagoye izindi ngwara bahora buragatumbura bihereza, ariko gatumbura k'ingano kuri ndiri baratubwi agatumbura urabizi kandi nivyo vrema kuko baraduhaneye neza biguheba ibyo bintu by'ibitumbura bya misi yose. Komeza utubwira none izo ngano twobizirya nk'ibiharage gayemwe. Ikintu cyose umuntu arigerera, umuntu ntajya nk'ibiharage, mu kintu cyose umuntu arigerera kuko n'umuntu aba ari asanzwe ari no kuri regime. Umuntu aba yagifashe ugasanga ariko anafata n'agatizane, umuntu aba yagifashe ugasanga kanywa n'akaju do fruit runaka kuko urumva aba yafashe yangano yuzuye ibimwe n'amafibre kandi iri anti-graisse idatuma umuntu agoma agira gute avyibuha. Mu majambo make rero uti ingano ikintu nyamukuru ikora mu magara y'umuntu ni gike. Ingano ituma ubwonko babuzima ukibuka. Kabiri, nta muvyibuho w'ikirenga utera kuri abantu bashaka kuja kuri ndiri. Ikindi abantu bamagwaye ama constipation ku ngano iri riche en fibre. Tubwire abantu bakunda kugira ama constipation imisi 2-3 bataja kuri toilette kuko kenshi usanga umuntu yari ibitumbura 4-5 kubera kari farine blanche ya farine yero ugasanga aguma aja hehe kuri toilette, ataja kuri toilette neza, ataja kuri toilette neza. Rero ingano yuzuye, gitumbura c'ingano cuzuye gituma by'ibibazo byo kutaja kuri toilette bihera. Okay, none nkuko watubwiye kuko je numvise ako kamaro k'ingano numva umengo noca ntangura kubikonsoma nka kujya kwisoja haravamo ka brochette. Ubunya sinzosubira kubura ka brochette k'inyama. Yego cyane. Beno vyumve. Ndoza gukomanda ngaha ka brochette ka soja. Unye sinzosubira kubura agasambusa. Dohora ntemera ku gasambusa. Yego.
ariko nashaka kumenya none izo ngano tuzozirya gute, tuzozirya hoba hari ikintu zivamwo, tuzozirya nk'ibiharage duteke tubirize amazi nka kurya kw'ibiharage turundemwo tukubita isosi y'ingano, bimeze gute? Murakoze cyane. Mu ngano havamwo ibitandukanye, mu ngano havamwo ibitumbura, mu ngano havamwo icapati. Ikindi kintu abantu batari bazi dutegura nuko mu ngano havamwo ico bita pizza. Turategura pizza mu ngano, twayitegura neza kandi akaba ari pizza iryoshe. Haravamwo n'umukate narayibonye. Haravamwo n'umukate w'ingano, abantu benshi nibo bazi. N'umukate w'ingano uravamwo kandi ugasanga n'umukate uryoshe, uteguye neza. Umva ko mu ngano havamwo ibintu byinshi. Ingano rero ngo tuko turababwira ziravamwo umutsima w'ingano, ugasanga nakagari k'ingano gakaranze neza, ari ifu y'ingano ikaranze neza. Kuri abantu rero usanga aba diabetike babujije agatumbura, babujije bya byapati wahevye, umenye ngo ingano zirahari ku bwawe kandi aba ari ingano zuzuye. Kandi Pamela narabonye ikiganiro wakoze cyo ko abantu baasha ibintu by'amabubu ari hatari kuja kuri ndri, abo bantu bose bahebwa ibitumbura byahajya mu butike ahana hari upfa gutoragura, urumva ugasanga uri kuja hirya no hino. Igitumbura c'ingano ugifashe nico ciza, icapati c'ingano ugifashe nico ciza cyane. N'abantu usanga ingwara z'amadiabete atakijya kana kariya, kurya ingano zuzuye nuko inta glycemie izoduga, ahubwo uzokomeza kugira ubuzima bwiza. Bese ari abantu usanga baba bagwaye izi ingwara zitandukira, aya NCDs, non communicable diseases, amadiabete, ama hypertension n'ibindi bitandukanye, usanga ibintu byinshi biretse agatumbura atandagaherutse, ariko ingano iraje kubwiwe ico gitumbura nico capati kugira ngo ashobore kwihereza ari wa munyeshuri agiye no kwishure canke wa muntu agiye gukoresha ubwonko. Urumva ko ingano ije kumufasha akirirwa yiyumvirana neza. None umuntu ashaka gushikanga canke adafise umwanya yumva yuko ashaka gufungura ivyo bintu vyogenda gute? Tubwire yo gusanga hehe, canke nimero zawe nizihe, Beni akorera hehe, abo bantu bari kuri ndri bifuza kakaju kameze neza bo gusanga yo sanga ni muri Rohero 1 deuxième pavé uvuye kuri cathédrale, vyegeranye n'ishure Mia, ni imbere ya clinique dentaire, ni pavé bari kwa Berben Shasha, ni galerie yitwa IT Center. Rero aho niho dusanga ukabona Eden Healthy Food bureau numero 5, galerie IT Center bureau numero 5. Geze kuri Mia ubuhashitse umuntu rero ku telefone uhama misi yose. Twaba duhari do lundi à vendredi kuva 7h30 gushika 19h, kuva saa moya n'inusu gushika saa moya n'inusu z'ijoro, kugira ngo nawe umuntu avuye ku kazi ashobore kuhaca, ashobore kuhadusanga. Yego. Hanyuma ku bantu bashaka kubugira amakomande, kubera ubu unye turi ku isi turiko turatera imbere, umuntu abashaka yuko agutelefona ati Beni gira ivyo bintu, ndashaka kuguta kuri ivyo bintu, byo gutora kuri nimero zingahe kandi uzivuge kabiri tuzumve vraiment turazikeneye cyane. Iyo nimero ngira mvuge ni appel direct na WhatsApp ni 62 09 29 84 62 09 29 84. Beni ndagushimire kuba watwakiriye. Urakoze cyane. Beni Blandine Usabe ni mu nutritionniste, akaba yaravyigiye, tumushimire cyane. Na ha vendredi bakunzi bo kukayi, peace and love.